Yes, nuko bigenze rero ubona yuko twiviriye hariya muri resto bar kiwacu tatubandanya n'amakuru twabateguriye. Ubona yuko tatubandanya n'amakuru twabateguriye hariya no muririnzi Fabelove. Ubona yuko abandanya gutera ubwoba baririnzi bagenzi. Muririnzi Fabelove ubona yuko ku mbuga ziwe abandanya avuga ati burya ngiye kubereka uko bikorwa. Muririnzi Fabelove inyuma yaho yandikiye ubutumwa ku rubuga rwa Facebook byerekana yuko yari karasuzugura, byerekana yuko yari karanegura abantu bariko barakora umudiho wa hip hop, byerekana yuko yari karanegura ivyo bariko bararirimba. Ni Fabelove no munsi yagaragaye ari karagaragara nk'umuntu ari muri studio, kandi byerekana yuko ariko arandika amajambo menshi ya hip hop, ariko arakora indirimbo nuvuga yuko ishobora gusohoka umwanya n'umwanya kabisa. Ni indirimbo ubona ko umwanya n'umwanya ishobora gushika kubera ko ni Fabelove the Keshan boy, aho ubona yuko yashizeko amafoto agera kuri 3. Harimo n'ifoto ubona ko afise ikaye yuzuye ivyandiko vyinshi cyane. Aho bwa mbere yatanguye avuga ati ntimutrishe mu yandi majambo ntimurabe ivyo nanditse. Aho yaciye abana yashaka yandi mafoto, ariko hariyo n'iyindi publication imaze amasaha ane gusa umenga irimo akandi kantu. Inyuma yaho aboneye irya video irimwo Beef on the floor kiriko akiri na Double J once again. Naciye mbona azana aga publication abantu benshi batanga kwivata mbe bashaka kubwira nde. Haciye azarandika ati mbe ndacitwa umunyamahane n'akayemoji umenga ko twenga umuntu ngo canke gimukiye ibugenyuzi caratwenga n'akandi kayemoji ubona ko ari umuntu yari afise iki akina golf yari ako ubona yuko n'akayemoji ariko akina golf, akina golf acarangiza abaza ati who I am, ndinde n'idarapo y'u Burundi ndetse n'irya Amerika n'akayemoji k'umuriro n'akandi kerekana ubwami. Yes, ni Fabelove ubona yuko ubwa mbere novuga yuko hari kwigerekerezo rya 20 aheze iminsi igera kuri 3 ukwezi kwa gatanu 2025 isaha 4 z'ijoro n'iminota igera kuri 26 niho yapostinze amajambo ubona yuko asa n'ayateye uruhagarara. Amajambo ubona yuko yatumye abantu benshi biyumvira bati mbega aya majambo yavuze kubera iki. Ni Fabelove yanditse amajambo agira ati ibi bi hip hop mukora sinzi inspiration yavyo iyo muzikura no kuri. Ndakwibutse yuko ibi yavyanditse haheze iminsi igera kuri 2 hasohotse indirimbo Umufana remix. Bisigura yuko Fabelove ashobora kuba yari ahejeje kuronka inspiration yo kuja muri studio, ahejeje kumviriza indirimbo Umufana remix. Ni Fabelove yagarutse hari ku munsi weje isaha 6 z'umurango n'inusu cyane minota 30 yandika ati tu devrais savoir qui suis-je, you should know who I am. Aka kajambo kiswije cyangwa who I am na kajambo tubona kagoma kagaruka muri caption ya Fabelove. Wana kubo yaciye ashirako n'idarapo n'akayemoji ka king kerekana umwami, n'akayemoji k'idarapo ry'u Burundi ashirako n'akayemoji k'idarapo ya Amerika. Ikibazo cya mbere umuntu aca yibaza mbega dushobora kubona Fabelove
indirimbo yiwe ije yitwa Kiswiji canke Who I Am canke Who I Am ko ariko kajambo turiko turabona kaguma kagaruka ubundi uri kurabiraba Drizzy ako kajambo kaje muri poste zitatu zikurikirana tani yindi iracamo hagati aho guhera kuri poste ya mbere iyi yabaje ati Who I Am arangira avuga ngo Keshan Boy ntimutrishe ndetse no kuri indi page kurikira yanditse ngo you should know who I am ya kabiri Who I Am iragarutse ndetse no kujya gatatu Who I Am iragaruka ngaha kuri mbenda citwa umunyamahane canke gimukiye ibugenyuzi naho hagarutse akajambo Who I Am kakajambo yashize ko ibugenyuzi kasiguriye ubundi yako ashaka kuvuga yuko ayo mahane nga yagiye ku wundi muntu atari hariya ku rundi ruhande kandi ruhande ibugenyuzi ubundi ni wahazi waba ashaka kuvuga hajya turafise umuririmbyi ava ibugenyuzi hajya ibugenyuzi ni mu ntari yawe umuyinga ariko ikintu turabona aka kantu Who I Am yamaze yagasize irangi aho kaza kitandukanije n'ayandi majambo aba yanditse aragataginga muri makaraga aragashira angra yani abantu kugira bakabone neza aha ubona yuko aka kajambo gashobora kuba gasiguye byinshi kuri Fabelove da Keshan Boy twitege ko indirimbo yobije yitwa Who I Am ni Fabelove ubona yuko muri ayo mafoto yose ikindi kintu kiriko kiratangaza abantu benshi ni Fabelove muri ayo mafoto ya postings ari muri studio ariko ararikodinga muri Keshan Record iyi ni studio iri mu Kanyosha studio yigabiye ya Fabelove yiwe kabisa ariko no munsi kiriko kiratangaza abantu benshi bariko babonamwe umuhinyanyuzi Enos Amazing asanzwe ari umuhinyanyuzi wo muri Bantu Boy abantu rero bagaca bibaza mbega umuhinyanyuzi asanzwe akorera muri Keshan Record mbega yaravuye muri Bantu Boy mu gihe tuzi yuko hariho n'umuririmbyi yitwa GC Boy aherutse kuza ngaha mu kiganiro yakoze indirimbo yise Treasury yatubwiye yuko Enos Amazing ari we yayimukoreye ariko ayikorera muri Keshan Record iyi Keshan Record abantu benshi barasanzwe bazi yuko isanzwe ikoreramo umuhinyanyuzi DJ4 muramuzi DJ4 yamyamukorera kuva na kera umuhinyanyuzi wa kera Fabelove da Keshan Boy yanazikoze ariko no munsi tuko turabonamo cyane umuhinyanyuzi Enos Amazing umuhinyanyuzi twari tuzi yuko ari uwo muri Bantu Boy hari nawe yakoze indirimbo niwe shaka ya Big Fizzo na Melanini Boy hari nawe yakoze hit song ya Big Fizzo indirimbo Superman no munsi novuga yuko iriko ivyifatamo neza waruzi ko igeze ajya ku miliyoni zigera kuri 3 n'ibihumbi amajana je ndibaza ni indirimbo ya mbere ya Big Fizzo imaze kurabwa cyane cyangwa ifite ama views menshi niyo ya mbere iyo ndirimbo yabikwiye ya mbere ubona yuko ishobora kuba mbere ari nayo ndirimbo ifite ama views menshi ku ruhande rwa Big Fizzo niyo ndirimbo ubona yuko ishobora kuba ari yatanguye gukwiza umuriyoni ubona ko hakurikiye indirimbo Leave Me Alone umunsi mfise umuriyoni indirimbo ya Big Fizzo Superman igeze ku miliyoni 3 n'ibihumbi amajana 6 ariko Leave Me Alone igeze ku miliyoni 1 mu myaka 8 imaze igiye ku rubuga rwa Big Fizzo ariko si ntibisigura yuko imaze imyaka 8 isohotse kuko hari urundi rubuga yatanguye hano yuko acakurikira indirimbo Ngangari agakurikira Guyanje agakurikira indirimbo bise Sugua agakurikira Mporeza Umwana tukaza n'izindi za Million Face za Ndani zizose n'indirimbo ubona yuko ziko zivyifatamo neza ni kibazo rero abantu babandanya bibaza mbega Enos Amazing yaravuye muri Bantu Boy ahantu canishura cengenda ngirwa ko mvuga kuri wa muntu yatubaza mbega Bantu Boy rebo iracabaho wana ko nabwiye nti iracabaho Bantu Boy Record iracabaho ushaka kugenda kuri recording indirimbo ariko bona yuko Enos Amazing hariya muri Keshan Record ari karagaragara cyane shatu namukeze aherutse no kuba kugiwe ona yuko aherutse no kuronka ikibondo ariko ubundi tuvyibuka ryo muri Liviana tubwiye yuko atari yasanzwe akorera Enos ahubwo yari yagiye asanga DJ4 afatiriwe maze Fabelove da Keshan Boy aramupropose ati ndagutelefonere Enos aza gukorera
ariko umuntu aca yibaza DJ Fo yoba akiri muri Keshan Record canke DJ Fo ndashobora kuvuga yuko atakiri muri Keshan Record, ahubwo ashobora kuba afise iyindi studio ngaha nyene ko Mutanga ashobora kuba akoreramo. Iyo studio niba atari banga yo yitwa gute? Bon, iyo studio biragoye ko imenyekana. Ashaka gusanga ari na za studio z'ama home studio. Home studio. Yeah. Ugasanga nyene ya studio bashiramo logo yonyene. Ata studio bashiramo logo y'umu producer, jingo y'umu producer, ta jingo ya studio bashiramo. Yeah, n'ubundi agena ama home studio. Yeah. Arere kintu umuntu aca yibaza. Mbega nkuko Bface yabiririmbye mu ndirimbo Umufana. Avuga yuko Fabelove atamudisinze atigera aronka hit. Fabelove atadisinze Bface ataronka na inspiration. Tuvuge yuko mu gihe cyose Fabelove yaramaze ataririmba indirimbo, novuga yuko abantu boharura nka hip hop, ko hip hop urabizi yuko n'umudiho ushobora kuba ari umudiho wo kudisingana, niko karanga tuwuzima. Shaka kwiyemera. Kwiyemera. Tuvuga yuko muri iki gihe cyose tutariko turabona indirimbo ya Fabelove yo kudisinga. Ari uko twari kuko twemerezanye yuko Bface yaramaze igihe ari mu ndirimbo zo guhibongoza. Tuvuga yuko iki gihe cyose Bface on the floor yaramaze igihe muri izi ndirimbo zo guhibongoza, aricyo cyatuma tutabona Fabelove nawe agaruka mu ndirimbo zo kudisingana. Tuvuge yuko Bface on the floor yoba ari we atanga inspiration kuri Fabelove. Ubundi ugiye kuraba twatumaze imyaka irenga 5 urugamba rwa hip hop ngaha canke abantu twovuga ko ari aba king bariko baragwanira ikibanza ca gender wa mbere. Haheze imyaka irenga 5 tubona ari Bface on the floor na Fabelove the Keshan boy. Muri iki gihe rero Bface on the floor yamaze imisi asohora indimo zo guhibongoza. Ntibisiguye yuko na Fabelove yahevye. Kugiye kuraba hari imiziki yagiye arasohora, mugabo ubona ko atari ya miziki y'imidogo cane cane y'imihara kuri ubwa mbere. Amajambo Bface on the floor yoba yaravuze ngo ntashobora kuronka inspiration iyo jewe atamvuze. Yego usanga ariko abibona, ariko je siko no bibona. Kubera iki? Ko ugiye kuraba Kesh imbere yuko hasohoka indimo zo kudisingana hagati yabo, Kesh yatanga asohoka indirimbo bwa mbere ya Bface on the floor. Kuko tuvyemeranye Fabelove ashobora ko yagiye muri studio inyuma yaho yumvise ugwamo gwishi rw'abafana biwe, bamwe ati mbega wewe ko ariko arasohora umufana agasohora n'izindi ndirimbo za dis, wewe uri mu biki? Kuko tuvyemeranye Fabelove the Keshan boy abafana baramugereye habi ko yenza agashaka ko post nimwe, abafana biwe bose wabona muri commentaire ati uri mu biki? Raba umuntu mwe ko murakompeta nawe ivyo arimo ariko gusohora, mbega wewe uri mu biki? Aho nawe nyene yagerageje kubishura avuga ati ajya umuririmbyi wese abafise programme ziyo, abafise n'imipango yiwe. Kuba ntako ndasohora ubu sinoca ngira muri ubu muyaga wa Bface on the floor canke ngo shangena ngo sore ngo kwangwa ari wabintegetse. Ati jewe ndafise imipango yiwanje ikari miziki muzoyumva ndetse n'yama diss track nkaba ndayifise. Reka twibaze rero kiko cagihe yavuga coba gishitse yoba gira sohore wa muziki yiwe wa diss. Yeah, nuko reka turindire turabe ko ari cyo cagihe rero twovuga yuko aho bahageze yuko asohora wa muziki wa diss ni Fabelove, maze turabe ko hip hop yoryoha none. Ubundi ni bitwa dukeneye. Ni bitwa dukeneye.